Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Abanyamerika bongeye gusizora. Abanyamerika baravuga yuko M23 igomba gusubira inyuma ikava mu bice byose yigaruriye. Abasenateri ndetse n'abadepite muri Amerika baraye bakoze inama ikomeye cyane yiga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Benshi mu basenateri bavuze yuko u Rwanda ndetse na M23 ngo banze kubahiriza amasezerano ya Washington. Bano basenateri bongeye gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gifasha abarwanyi ba M23. Bano basenateri kandi bongeye kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gufatira ibihano bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi nama ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugiwemo ibintu byinshi, ariko byose biraca amarenga ko ibintu bigiye gukomera muri Kongo. Hari umujinya wagaragaye muri bano basenateri. Bamwe bavuze yuko M23 igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Abanyamerika basizoye. Baravuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Amerika burimo gukora ibishoboka byose ngo banezeze Tshisekedi, maze nawe abegurire ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Intare za Sarambwe rero zigiye kurwana urugamba rukomeye. Abanyamerika batangiye kuvuga yuko vuba na bwangu intare za Sarambwe zigomba kuva mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Abanyamerika baravuga yuko M23 igomba kujya muri kantonoma mu kigo cya Rumangabo. Muri iyi nama yarayibereye muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarirongowe na Bwana Smith. Amakuru yizewe aremeza yuko uyu nguyu nawe yamaze kuronka za lobbying zikomeye. Abakongomani bamaze kumugeraho. Uyu musenateri Smith nawe yavuze yuko abarwanyi ba M23 ngo barimo gucakira ibindi bice, ndetse nawe yavuze yuko ngo barimo gutegura ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu Bwana Smith yavuze yuko ibirimo kubera muri Kongo ari akamaramaza, ndetse yavuze yuko ubutegetsi bwa Trump bugomba gufata ingingo zikomeye cyane hagamijwe kubahiriza amasezerano ya Washington. Nyamara aya masezerano ntabwo Kongo yigeze yubahiriza. Ntabwo Kongo yigeze irandura FDLR. Nubwo imijugujugu yose barimo kuyitera igihugu cy'u Rwanda, ndabamenyesha ko ubutegetsi bwa Kongo nta kintu na kimwe bwakoze muri aya masezerano. Muri iyi minsi rero biribonekeza ko igitutu cy'Abanyamerika kirimo kwiyongera ku barwanyi ba M23. Iyi nama yarayibereye muri Amerika ni inama ya kabiri. Biteganijwe ko hazaba n'iyindi nama ya gatatu. Nyuma yaho abasenateri ndetse n'abadepite basizoye bahagurutse barashega. Bavuga yuko ubutegetsi bwa Trump bugomba gufata ibihano bikomeye. Biravugwa yuko Abanyamerika ngo barimo gutegura ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyamerika bavuga yuko u Rwanda rufasha M23
ndetse bamwe mu basenateri n'abadepite bongeye kuvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5 ndetse na 7 bagiye muri Kongo gufasha M23 ubwo yigaruriraga ibice bikomeye cyane muri Kivu y'Epfo, cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Abategetsi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo gifasha bano barwanyi ba General Makenga. Ibingibi ni ibintu u Rwanda rwagiye rwamaganira kure, gusa rukavuga yuko rufitanye imikoranire ndetse imikoranire igamije kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kurengera abo mu bwoko bw'Abatutsi barimo kugirirwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo. Bafitanye collaboration, ariko ntabwo u Rwanda rutera inkunga M23 nk'uko bano basenateri n'abadepite barimo kubivuga. Ibintu ntabwo byoroshye rero mu karere k'ibiyaga binini. Intare za Sarambwe zigeze mu gihe gikomeye. Abigweza ibya politike baravuga yuko iki ngiki ari igihe gikomeye cyane kuri bano barwanyi ba M23. Hari abategetsi bo muri Amerika barimo gukorana na Kongo batangiye kuvuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Intare za Sarambwe nazo zararahiye ziratsemba, zavuze yuko zidashobora kuva muri bino bice. Abihweza ibya politike baravuga yuko ibintu bigiye gukomera. Abanyamerika basizoye baragaragaza yuko ikibaraje ishinga ari amabuye y'agaciro ya Kongo, kandi Tshisekedi yamaze kubegurira ubugenzuzi bw'ibirombe bikomeye birimo n'ibirombe biri mu bice bigenzurwa na M23. Ibingibi rero biratuma intare za Sarambwe zijya mu byago bikomeye. Abanyamerika bavuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose ndetse ko n'imbaraga za gisirikare zishobora gukoreshwa kugira ngo amasezerano ya Washington yubahirizwe. Ibintu ntabwo byoroshye rero. M23 ishobora kwirukanwa mu mujyi wa Goma na Bukavu. Abanyamerika basizoye. Niba koko Abanyamerika bagiye gukoresha imbaraga za gisirikare, byaba ari ibyago bikomeye cyane kuri zino nyeshyamba. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika bagiye gukoresha MONUSCO igahabwa mandeti yo kurasa M23 mu gihe yaba yanze gusubira inyuma ngo ive mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Abanyamerika kandi bavuga yuko bashobora no kwifashisha wa mwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye kajejwe umutekano ku isi. No mwanzuro 2773. Uyu mwanzuro uvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bagomba kuvayo vuba na bwangu. Uyu mwanzuro kandi uvuga yuko imbaraga za gisirikare nazo zishobora gukoreshwa. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika baba barimo gutegura MONUSCO kuyiha intwaro zikomeye ndetse n'imyimenyerezo karundura, ndetse abakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarongora ibikorwa bikomeye byo kurasa kuri M23 bishingikirije uyu mwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye. No mwanzuro 2773. Uyu mwanzuro wemerera umuryango w'abibumbye gukoresha imbaraga za gisirikare mu gihe ibindi byose byaba byananiranye. Biravugwa rero ko Abanyamerika baba bagiye gukoresha MONUSCO, maze MONUSCO igahangana n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma, mu bice bya Bukavu ndetse n'ahandi henshi. Abasirikare b'u Burundi barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kongo, abasirikare benshi b'u Burundi barimo gusigayo ubuzima bwabo. Muri kano kanya inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana nuko umukoloneli w'igihugu cy'u Burundi amaze kurasirwa mu gace ka Minembwe. Ndasubiramwo,
umukoroneli w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe mu gace ka Minembwe. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Fizi. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo batangije ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo kirashaka gufata agace ka Minembwe centre. Imirwano rero irakomeye cyane mu micungararo ya Minembwe centre. Amakuru yihuta cyane aremeza ko uyu munsi ku igenekerezo rya 10 umukoroneli w'u Burundi yarasiwe mu Minembwe. Amakuru arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'intambara aremeza ko imirwano yabaye kuri uyu munsi ari imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano yaguyemo abasirikare b'u Burundi barenga 100. Abasirikare ba Kongo babarirwa muri 70 nabo biravugwa yuko basize ubuzima bwabo muri iyi mirwano. Ijikurikirana n'iyindi mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 9. Iyi mirwano yose yaguyemo abasirikare benshi b'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye rero mu gutangira aya makuru, abasirikare b'u Burundi barageramiwe cyane muri Kongo. Abarundi barimo kwita ku icumu risongoye. Intare za Sarambwe zirimo kubashahura ku mugaragaro izuba riva. Abarwanyi batwirwaneho barimo guhondagura igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo, Abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo baguye muri za ambushi zikomeye cyane z'abarwanyi batwirwaneho. Uyu munsi nabwo abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'Abarundi baguye muri za ambushi, maze intare za Sarambwe ndetse n'amadubu yatwirwaneho barabashahura karahava. Ababarirwa mu majana bapfuye. Amakuru kandi akemeza yuko abakomeretse nabo ari benshi cyane muri iyi mirwano yabereye mu micungararo ya Minembwe centre. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko muri iyi mirwano yabereye mu Minembwe, koroneli w'igisirikare cy'u Burundi yahasize ubuzima. Umukoroneli w'igisirikare cy'u Burundi yaguye muri iyi mirwano yabereye mu Minembwe. Aya ni amakuru yizewe arimo kongeraho, ndetse amakuru yandi akemeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 9 abariyetona 2 bari barongoye urugamba mu misozi ya Minembwe nabo bahasize agatwe kabo. Imirwano irimo kubera muri kiriya gice ni imirwano ikomeye. Amabombe menshi cyane arimo kumvikana. Imihana y'abanyagihugu irimo kuraswamo amabombe. Igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abamayimayi bagiye bashimuta inka z'abanyamurenge. Abagore ndetse n'abakobwa bagenda bafatwa ku nguvu. Ibi byose ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa na FARDC, abamayimayi ndetse n'Abarundi. Abanyamurenge barimo gutabaza, baravuga yuko ibirimo kubakorerwa ari jenoside. Abanyamurenge kandi bakavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwifashishije Abarundi ndetse n'abamayimayi barimo kugirira nabi abagore, abakobwa ndetse n'abana. Amarira ni menshi cyane mu Minembwe, imiborogo ni myinshi, ibirimo gushikira abanyamurenge na kamaramaza. Uyu munsi ugiye kuba umunsi wa 7. Imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe. Ni mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Igisirikare cya Kongo cyatangije ibitero bikomeye bigamije gufata agace ka Puwezero ndetse no gufata centre ya Minembwe. Gusa biribonekeza yuko bizabagora rwose. Amadubu yatwirwaneho arimo kurwana urugamba rukomeye. Amasoko yanjye muri kariya gace aravuga yuko uyu munsi abasirikare ba Kongo babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ni nako byagenze ku gisirikare cy'u Burundi. Ababarirwa mu majana ubuzima bwabo bwasigaye mu Minembwe. Za bombe nyinshi cyane uyu munsi zaguye mu mihana y'abanyagihugu. Abanyamurenge benshi cyane baravuga yuko barara ntibuca.
ndetse bagatabaza imiryango mpuzamahanga bavuga yuko bamerewe nabi cyane, ndetse ko isi yose ikwiye kurengera abanyamurenge barimo kwicwa. Mu gihe rero abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kugwa ku rugamba ku bwinshi, Generali Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Generali Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi bo bakomeje kurungika abandi basirikare muri Kongo. Amakuru mfite aremeza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko abasirikare barenga 20,000 bamaze kugera muri Kongo. Burundi bufite abasirikare barenga 20,000 muri Kongo. Bano bose rero ngo bagomba kurwana na M23 ndetse ngo bagafata ibice byose by'ingenzi byamaze kwigarurirwa na bano barwanyi. Mu gihe rero abarundi na FARDC barimo gukubitirwa mu minembwe, Bwana Colonel Nanga urongoye AFC nawe yongeye gutanga gasopo ku butegetsi bwa Kongo. Bwana Colonel Nanga yavuze yuko revolisiyo igomba gukomeza. Yateguje intambara ikomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni nyuma y'aho ku munsi w'ejo bano barwanyi berekanye abakomando bashyashya barenga 7,500. N'abakomando binjiye muri M23 mu gace ka Canzu muri teritwari ya Rucuru. Ni ibintu byateye ubwoba ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma rero y'aho bano bakomando bagiye muri M23, Bwana Colonel Nanga yatanze gasopo ku butegetsi bwa Kongo burimo kurasa abanyamurenge, ndetse yavuze yuko abaturage ba Kongo bagomba gutabarwa vuba na bwangu. Generali Makenga urongoye igisirikare cy'impinduramatwara nawe yavuze yuko abarongoye ubutegetsi bwa Kongo ari ibicucu byibereye Kinshasa, ndetse avuga yuko M23 igomba gutangiza urugamba rukomeye rwo kubohora abakongomani bose. Ntabwo ntukanye rwose. Generali Makenga mu magambo yiwe mu rurimi rw'igiswahili yavuze yuko abarongoye Kinshasa ari abajinga. Yavuze yuko ari wajinga. Yabise ibicucu birongoye ubutegetsi bwa Kongo. Nchi yetu inaongozwa na wajinga ambao wanakaa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya otage, wameua nchi, kila kitu wamebomoa, wanaua wananchi, government ambayo inaua wananchi wake. Wakongomani wote wamekuwa wakimbizi nje ya nchi, na wengine kwa nchi ni wakimbizi ndani ya nchi. Hiyo government ambayo iko responsible wanafanya vitu ambavyo wanataka vya ujinga peke yake. Wanaua raia, wanabagua raia, wamedestroy kila kitu ambacho chipo. Chama kimesimama na jeshi lake ambayo ni ARC ili kusimamisha hiyo yote ambayo wanafanya ya mabaya. Ndio maana tuko. Unanipata vizuri? Wanapata vizuri? Wenzi wenu wa RC sehemu wapo wanafanya kazi kubwa sana kwa eneo tofauti. Wamepiga adui, nguvu zake zote wamezibomoa. Adui ameleta vikundi tofauti, ameleta Warundi, ameleta FDLR, ameleta wazungu ambao ni mercenaires kwa nchi tofauti. Amekamata afutabangi wote, wabandi wote, akawapa silaha, akawaita wazalendo. Hao wote wanakuja, lakini ARC imewabomoa. Mnanipata vizuri? Nguvu za adui zote tumezibomoa, anabaki kwa kinywa peke yake. Sasa nyinyi leo mmepata mafunzo ya kutosha, namna tumeona, mmepata skills. Mwende ikuwe msaada kwa nchi yenu. Mwanipata vizuri? Ikuwe msaada kwa nchi wetu, ndugu zenu. Ili ndugu zetu ambao wamekimbia
nje ya nchi miaka na miaka warudi wakae kwa amani, ili wenye wako nchini ambao na wao na government ya Kinshasa wakae kwa amani. Tukomboe nchi yetu, tujenge nchi yetu, tuwe na nchi ambayo inaheshimika, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, tuwe na jeshi nzuri, na sisi nchi yetu na wananchi wetu waheshimike. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Wenzenu ambao kwa front wanawategemea, ukiwafikia watafurahi, na nataka mkifika huko muwe msaada, msikuwe mzigo. Mwende mkomboe wananchi ambao wameumia muda mrefu, msiende huko tena kwenda kuwatatiza. Mnipata vizuri? Jeshi letu ni jeshi la ukombozi, lazima wawe na discipline ya hali ya juu. Wananchi wakiwaona wafurahia, yani mmekuja kuwakomboa, wakamate kama wakombozi. Ndio hivyo, asiwakamate kama jambazi. Wanipata? Wanipata vizuri? Mwende mvumilie hali yote ambayo mtakuta, muwe mfano, muwe tofauti na hao ambao tunapigana nao. Msaidie na wenzenu huko ambao wako huko, na tukomboe nchi yetu na tukomboe Kongomani kwa ujumla. Si ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari kuwa jeshi la RC? Jeshi la ukombozi? Jeshi ambayo liko tofauti na hii ujinga yote ambayo iko mbele yetu. Mko tayari? Sawa, natakia kazi njema na Mungu awabariki. S'exprimant à son tour, le porte-parole militaire de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a souligné que ces commandos rejoignent les rangs des Congolais et ont fait le choix de défendre les populations et de porter l'espoir d'un Congo nouveau fondé sur la justice, la sécurité et le développement. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vus, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Selon les responsables de l'ARC, l'année 2025 a été marquée par des adhésions massives au sein de l'armée révolutionnaire, une dynamique qui devrait se poursuivre en 2026. Cette évolution confirme, d'après le mouvement, la montée en puissance de l'armée révolutionnaire congolaise comme acteur central du changement en République démocratique du Congo. Ces adhésions traduisent également la volonté croissante de nombreux Congolais de s'engager pour un changement profond à travers la FCM 23.
tuzarurwana abimanga bamenye kufite indwanye